harashwe drone zigera kuri zibiri nizo zagaragaye kuko hari zari zitatu imwe yagumye mu kirere izunguruka iya mbere iraza irarasa twabwira yuko drone ya mbere yagirasa yarashe mu kiyaga ca Kivu nkuko amakuru avayo abisa kuvyuruturika ibiturika amabombe ariko araturagurika ariko turamera nk'abatekereza mugabo haiza kanya twagiye kwakirwa cyangwa kumva ugwamo gwishi gwa ambulance imbangukira gutabara canke ama ambulance murabizi yuko kugira ngo zishobore kuza kwevakiwa abahuriye nibazo muri iyo bombardement aérienne yabaye kuramutse abasanzwe bakurikirana zino mbuga BF News yaganawe TV ndetse n'izindi zibashikiriza amakuru atandukanye ya geopolitique ndi kumwe na Kodi Mr Black ahagiye kutuganira byinshi bitandukanye reka manze ndamuhe kaze na karibu aturamutse ndabaramukije Nina nizere ko nawe umeze neza twe turakenguruka uko biri kose ikirere kimeze neza muri make nta kidasanzwe usibye ikirere kimeze neza ega ni kose mu Burundi hararyoshe ego nta kidasanzwe twomenya muri kano kanya mu bucagucagu bw'uno munsi mu gihugu cy'u Burundi namakuru ataremezwa mugabo benshi bariko bavuga ko bumvise amasoro aha mu gisagara ca Bujumbura mu gihe twe tumaze imyaka myinshi je natavyo twumva mugabo turaza kuyatoza kugira tumenye nyamba vyabaye eske vyabereye he vyavuye kuki tubateye amatsiko rero baze kuza kubana natwe mu migano byacu cy'uno munsi tubabwire mu gihugu cyacu naho ngene byifasha ega iyo nkuko itaramenyekana taco barabivuga ko ngo tuze tubaho umuco reka tubanze dusimbire mu gihugu kibanye ca Kongo aho mu bucagucagu bw'uno munsi ndavuga nko mu 4 habaye igitero hagabwa igitero neza na neza muri Goma aho mbere n'abazungu bari bahari bahasize ubuzima n'abantu benshi bakahasiga ubuzima muri ico gisagara turaje tumenye Kodi utubwire mbega byagenze gute ico gitero cagabwe nabande ibintu byifashe gute urakoze cyane kumbaza ico kibazo ndibaza yuko ari kibazo abantu benshi bari baribaza ngene vyagenze ngene bimeze ivyahononekariye c'est vrai habaye igitero c'amadrone mu gisagara ca Goma kino gisagara ca Goma ni gisagara kimaze ikiringo kirenga umwaka mu minwe inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda RDF nta utabizi rero kuri uno munsi w'igenekerezo rya 11 ukwezi kwa gatatu niho mu kerera guno munsi hazindutse humvikana urusaku canke ugwamo rw'iturika amabombe hano mu gisagara ca Goma abantu benshi babonye ivyagiye biravugwa aho benshi bariko baravuga yuko FARDC yagavye ibitero kuri ahasanzwe hari inzu z'abene gihugu ndetse n'ahasanzwe haba muri bamwe mu ndongozi z'inyeshamba ibi nivyo vyagiye biraja habona twabonye amatangazo y'abarongo y'abavugizi ba M23 ariko FARDC nta kintu iravuga cyangwa ndata ko nta kirayivuga ko ariko c'est vrai hamaze iminsi ariko haraba imigwano mu nkengera ya kino gisagara avuga za Nyiragongo za Kazinga impande y'igihugu cy'u Rwanda hamaze iminsi ko arabera imigwano uvuga ko idasanzwe rero kuvuga yuko uno munsi FARDC yobayagavye igitero muri Goma mu gisagara ntawe biharira ni nkuko bishobora kuba byo nuko bitoshobora kuba ari byo nkuko ubusesanguzi bwacu tuguma twangura canke tuguma tubona ibitandukanye hari ibintu vyinshi vyoza mbere binasigura yuko ibi bitero atari FARDC yabigavye ivyo navyo ni kuko FARDC ugeza ino saha turi mu masaha ya karibu saa hindwi FARDC ntakirabivugako urumva M23 imaze gusohora amatangazo zigera ku 8 yibijanye n'iki gitero cabaye kuva igitero kibaye saa 10:45 hari hasohotse itangazo ryanye M23 ibyo ni ibintu biterujije mu bantu eske iri tangazo ryaraye ryanditswe byari bimeze gute ibi bintu bari bazi yuko bizoba tivwa none turazi neza yuko Goma ifiswe na M23 ari kintu cabereye kintu cabereye mu karere bakontrola kukivuga bafise no byuma by'ubwirinzi ugishira ahantu bafise ama anti-missile ama anti-drone kuburyo ibintu bidashobora kurasa uko bishaka ariko turaza kubisobanukirwa nkuko tuzakomeza kubabwira amakuru turaza kuba ndaza kurondera uwundi mugenzanje kugira ngo dushobore kurabira hamwe eske ibi bintu nivyo canke ni scam nkuko M23 yamikora ariko reka tubibwirire
uko ibitero vyagenze abo vyahitanye ivyahononekariye ko ni vyinshi. Icambere numwomye nuko ibi bitero vyagabwe muri gisagara cya Goma hari mu bucagucagu bw'uno musi ya 11 byose vyabaye aha mu buseruko bwa Kongo muri Goma, aho hazindutse urusaku rw'ibiturika inyuma yaho humvikanye hame donc umene igihugu yampaye amakuru yavuze ati twumvise isaku vy'uruturika ibiturika amabombe ariko araturagurika, ariko turamera nk'abatekereza mugabo haiza akanya twagiye kwakirwa cyangwa kumva ugwamo gwishi rw'ama ambulance imbangukira gutabara canke ama ambulance murabizi yuko kugira ngo zishobore kuza kwevakiwa abahuriye nibazo muri iyo bombardement aérienne yabaye kuri no musi. Ndibaza haraka video kasirikiye hajeje ku bombardwa buriko buraca habonekanye muri ico kibanza abasikari benshi b'abazungu bajya bajejwe imiryango mpuzamahanga baba ku ambassade bajya bagena aba diplomate bagaragaye muri ico gice cyabereyemo ivyo bintu, kuko hariho n'amakuru dufise yuko hariho n'abazungu bahapfiriye ababirigi n'abafaransa. Rero mwumve yuko bivugwa ko ivyo bitero byibasiye cyane ibice bibamwo abayobozi ba M23 ivuze harimwo nabo mu miryango mpuza mahanga abarongoye amashira hamwe FARDC akana ko M23 yagira shama ati muri ivyo bitero vyagabwe mu bice habamwe bamwe mu ba responsable ba M23 hakabamo n'abandi ba diplomate n'abarongoye imiryango mpuzamakungu mu gihugu ca Kongo. Rero nagakosa bakoze gose Ndindiye ndakubwira ni igitero cyahitanye ubuzima bw'abantu batari bake. Woba wifuza kuja gukorera hanze y'igihugu na cyane cyane Dubai, hariho benshi tumaze kwifashamo. Akabijya kacu tubafasha kuronka visa byoroshe no kubaronkera ubuzi tubaronkera no gukurikira ubwubatsi construction, ubushoferi driving, gushikana ibintu ku mukiriya delivering, gukora mu bubiko bunini bw'amasosiyete warehouse, gucungera ingo amasosiyete n'ibindi abo twita aba security. Hejuru y'ibyo tubafasha kuronka visa byihuse kandi ku kabiri katavuna. Dusange muri Mairie de la Ville, bureau numéro 6, canke mu twakure kuri plus 971 50 88 13 005 canke plus 257 79 90 29 73. Kuronka akazi hanze y'igihugu biroshe cyane, hasigaye amahitamo yawe. Abene igihugu harimo naba abarongoye imiryango mpuzamahanga amakungu sivyo urumva barashe mu bene igihugu bongera bararasa hehe muri bino bice bamwe ba diplomate barashe ko hari hasanzwe hari bamwe mu barongozi ba M23. Ayo makuru tuyemere canke aya makuru aracari entre parenthèses ego c'est vrai kuko ndaza kukubwira ahantu bagavyitero hariho umwe afise uruhara muri M23 nico bagombye kuvuga ngahanda za kubishika ko sivyo. Harashwe drone zigera kuri zibiri nizo zagaragaye kuko hari zari zitatu, imwe yagumye mu kirere izunguruka, iya mbere iraza irarasa. Twabwira yuko drone ya mbere yagirasa yarashe mu kiyaga ca Kivu nkuko amakuru avayo abivuga. Iyi drone igira kabiri kuko ngo zari drone gumwe ngo yari yikorenga ibisasu bigera kuri 4. Murumva ko zari drone zamba yakubita ngaha ikaja no gukubita handi, si drone kamikaze zimwe zubiyaho zirasiga cita nayo yirasa suko vyari bimeze. Rero drone ya mbere murumva ko yarashe muri iki kiyaga ca Kivu, drone ya kabiri nayo yarashe ku nyubako zo mu muji hagati muri Goma ahaba ba diplomate nabo mu miryango mpuzamahanga. Cyane cyane biravugwa inzu y'umubirigi ajeje ibikorwa vya Toyota yitwa Pascal, ajeje ibikorwa vya Toyota ngaho muri Goma, nawe inzu yiwe yibasiwe n'ibi bitero vya drone sivyo. Uyundi muntu novuga yuko inzu yiwe yibasiwe n'ibi bitero yarajejwe arongoye umuryango mpuzamahanga ha mu gisagara ca Goma ndetse muri Kongo yose. Nyamba ntihenze muri Goma muri Kivu, nyamba atari muri nuzenye yose yitwa Olive Rende osepasa so wahitanywe n'ibitero sivyo, ahubwo ibindi bitero vyabaye ni vyaba havuye kuri enzo y'umubirigi. Ibi bitero vyabandanirije kuri Olive Rende
Olivier Rende Kabila ni wahoze ari umugore wa Kabila ni rero ko bavuga yuko ibi bitero vyibasiye bamwe mu responsable ba M23 ubu ariko baravuga no Olivier Rende Kabila yahoze ari umugore wa Kabila nawe ku nzu yiwe zino drone zaharashe sivyo muri ivyo bitero rero hasize ubuzima yamaze kumenyekana mu buryo bweruye kandi yari ku rwego rwo hejuru n'uyu yitwa Karini Bwiseti yari umufaransa kazi yarayoboye umuryango mpuzamakungu UNICEF ngaha mu gihugu ca Kongo uyu nawe yahasize ubuzima muri ino migwano urumva rero abazungu aho rero avuze uko ashobora gusanga harimo famille yiwe miyo nzu sanga hariho abasecrétaire biwe abo bifashanya donc asanga abo bamwiyonze mugabo bakaba bashimye kuvuga wowe wenyine kubera ko ariwe afise inovuga ipete riri hejuru canke igiti kiri hejuru rero ivyo bimaze kuri ivyo vyose vyabaye sanga hapi saa 10 z'ubuca saa 10:30 umuvugizi wa FCM 23 yitwa Laurence Kanyuka je namwise umu influencer yabaye atanga kwandika itangazo rya mbere iyo ni saa 10:30 igitero cyabaye saa 10:12 uravyumva sivyo gusa sizeye amaze ku iyo saa 10 amaze gusohora itangazo ntiyatevye 5h yabasohoye irindi tangazo 5h dimat yabasohoye irindi tangazo saa 1:30 yongeye gusohora irindi tangazo urumva amatangazo yose 8h yongeye gusohora n'irindi tangazo avuga ko cari igitero cyo kugira bice abanyamuryango mpuzamakungu ubu ni Laurence Kanyuka niwe yabivuze aya n'amatangazo ane yande ya Laurence Kanyuka Bertrand Bisimwa nawe ari mu bavugizi bizinyesha barawe ntiyatanzwe ubwo nyene Bertrand Bisimwa sizere dimate nawe yarare kuyitangazo ati Kisekedi agomba kwica bamwe mu bakuru mu ndongozi za AFC M23 ndiko ndavuga ama caption canke conclusion ya vyose sizera asimbuye kuri urubuga kwiri tangazo saa moya ndace yongera aragaruka ati drone ziri kwica abasivile drone ziri kwica n'abadiplomate iri tangazo rya kabiri ryande rya Bertrand Bisimwa saa 2:30 yabayagarutse ati uyu munsi ibitero vya drone ya FRDC vyongeye kwiha inkumbi mu ahasanzwe haba bavuga ko batuye ahasanzwe hatuye abene igihugu b'abakongomani urumva yamarikana ni hafu 8 abaye mu masada shikane urumva ni ibintu vyo byari byarateguwe niyo mpamvu no munsi muri kiganiro ntagomba kuvyinjira mu mizi cyane ariko kino gitero gifise amakenga menshi abantu benshi bakiye kwibaza FRDC iracahoze ntacira bivuga ko mugabo amakuru turacayacukumbura turabe eske ibi biriko biravugwa na M23 nivyo FRDC iracahoze nta nakimwe barigera bavuga ariko turarindiriye eske FRDC iraza kuvyemeza canke ntiza kuvyemeza niyamara kutavyemeza ucubona neza yuko ibi ari ibintu vyakozwe na M23 kugira yereka makungo yuko leta Kinshasa yiraye no muba bavuye mu bihugu mpuzamakungu bajya bazungu ariko baricwa bajya baserukira imiryango abadiplomate ko baricwa bisigure ko leta ya Kinshasa yatatse ibindi bihugu vyarungitse y'intumwa kuko urashe nko muri ambassade nkungaha mu Burundi urashe muri ambassade ya Amerika n'urashe ino mu Burundi uburashe Donald Trump sivyo nivyo bagomba kugira berekana yuko Kisekedi ariko aragomba kwica intumwa mpuzamakungu sivyo ikindi M23 kiravize murabizi neza ko heruka kuvuga yuko heruka kurekura impunzi zigira ngo ku 5,000 ibarungikira ngo FARDC M23 mwino misi ikirakora kari kugira ngo ishobore kwiyeza mu makungu inyuma y'ibihano vyafatiwe president w'igihugu cy'u Rwanda kandi abizi niwe M23 niwe RDF niwe recommande niwe atwara commandema yose urumva uno munsi ko barakora utuntu umengo tubona action umengo ni babana babasanga aho bari bakabakubita bakihorera urumva wa mwana adafise tukuvuta kwigwanira sivyo uno munsi niko turiko turabibona kandi ibi byose bibaye mu gihe twa dufise amakuru y'ubutasi yuko muri Goma umwanya n'umwanya FARDC ishobora kuhakorera operation
ariko izo operation zabaye zitandukanye n'izo FARDC yari gukora ko FARDC yari kugaba ibitero ku ndongozi zizinyeshamba. FARDC ababo mu miryango mpuzamahanga nta kibahigako. FARDC irondera bagiye imitwe minini muri M23 ba Colonel Nanga ba Beltra Bisimwa bajya nabandi. Operation itagenze neza nkuko bari bavyifuza FARDC. Operation uko yagenze ntiyagenze nabi ku bayiteguye. Kuko aho yagiye kabisa mission yabaye khayisi. Urumva aho drone yagiye mission yabaye none FARDC yayikuza kurasa mu batwara UNICEF ishaki. Umbwiza ukuri. Nagiye ari guhiga Colonel Nanga haba akabari wa menumoto. Byo makenga haba. Rero uno museka nkwereye. Igituma event reka tubitange mu manyama. Itegura igitero kitaraganye. Ivuga ati reka rero tubitange kugira nyamba hari byaje byamaze kumenyekana ko FARDC ishobora kuhakorera operation ibitirigwe. Urumva duce twica ba ibivize kwitwirwa leta ya Kongo. Ariko birumvikana ntabwo leta yoberesa mu bene gihugu. Sivyo? Kandi mu gisagara ca Goma sana ho gutera ibisasu. Nibibomba ahantu haba abantu benshi kameme. Mugabo umenye yuko zinonyesha amatacho zibanga. Aho zigeze niho zirasa nibo zica. Rero muri make impungu mfise kuri zino mfu z'abantu bafiriye mu gisagara ca Goma abo bazungu. Reka tuzirindire tuza kuzifafana bacaze kuzereka abantu inyuma y'itangazo riza gusohorwa n'uruhande rwa FARDC rwa leta ya Kongo ivuga ati ibintu turabizi cyane ntatwe tuzi burya tukimenye ko batabizi mumenye ko izi mpungenge turiko turafite cyangwa izi mbono zacu ari ivyo nyine ari M23 iza kuba yigavye ko ibitero ata leta iza kuba yigavye ko ibitero azori M23 yigabe ko ibitero yigira ingenda muvano cyangwa yigire nka wa mwana cyangwa umuntu bakubita yihoreye kugira ati batera ikigongwa amakungu muri make nivyo mbona muri rusange. Merci. Bon, tugerageje kumva iki gitero ni caba cagabwe na M23. M23 zoba yamaze gutegura kuko deja nkuko warubivuze umunyamahanga ari mu gihugu c'abandi burya ambassade iri mu gihugu c'abandi ubateye ubuteye ico gihugu. Ubuteye igihugu c'est vrai. Nuvuga mu gihe FARDC tosora iryo tangazo abo bakaguma batera amatangazo nkuko nyene abantu nabo bariko barabibona mugabo abo bagabo urumva amatangazo ni simultanément nimwe yava hariya irindi hari indera bisobanuye ko hari ikintu bariko bariyotsa abo nyene bariyagiriza uno munsi barafite ikintu bariko bariyotsa ubu butangazo bwa hato na hato reka ibi bintu bibagire urabe eske ndakubaza Goma nta vyuma vy'ubwirinzi ifise kandi bikomeye kuko ibiri mu Rwanda n'ivyo biri muri Goma kandi umenye ko Goma iri hafi na hafi n'igisagara cy'u Rwanda n'igihugu cy'u Rwanda Prito za Gisenyi na za Rubavu. Ibi vyuma vy'ubwinizi ntitubizi ko babifise none aya madrone yaciye he yameneye ko muzo bwenge urumva ko kari ndani reka tubishira entre parenthèses twaza kumenya ukuri kwa byo reka tubandanye turondera amakuru ducukumbura nizera ko tuza gusubira kuri zino mbuga nyene tubandanye tubamenyesha ibiriko biraba ku mwanya reka ndagushimire cyane nanda bakengurukiye reka nkenguruke n'abariko baradukurikirana nizera ko duhura muri commentaire mandaye mukurikirana ibiganiro vyacu ciao ciao.